mu vyumve nyene ko bicika mvuze ngo biracika abarimirira bikirasanya hariya muri equipe yitwa FC Barcelona. Umugabo yitwa Joan Laporta amaze gutangaza yuko equipe yitwa FC Barcelona kugera ku munsi w'ejo yagarutse muri Ligue ya 1-1 kugira ngo bikunde n'imiburi kugeza ku munsi w'ejo bandikisha umugabo yitwa Dani Olmo no yitwa Pau Victor. Ariko tutaraza muri ico hafi yiwe hari umugabo yitwa Victor Fonte, uyu yahoze yiyamamariza hamwe n'uwitwa Joan Laporta kuyobora equipe yitwa FC Barcelona. Uyu mugabo rero yamwibasiye cyane umugabo yitwa Joan Laporta, ariko kandi aho hafi hari abafana bamushigikiye cyane ndetse bamaze no kuba bandika ibaruwa canke ikete risaba umugabo yitwa Joan Laporta gutanga imihoho mu kuyobora cyangwa se mu burongozi bwa equipe yitwa FC Barcelona. Bivuze ngo hari abafana ba equipe ya FC Barcelona ku ruhande rumwe bashigikiye umugabo witwa Victor Fonte, bo bamaze kuba bandikira umugabo witwa Joan Laporta bamubwira bati turagusavye bona president tanga imihoho tuvire muri equipe, ati kubera ko kanona kamara amaze kubona equipe yitwa FC Barcelona hageraho vyanka hagera yigura umukinyi ariko bikanka uburyo imwandikisha numuriro muri equipe yitwa FC Barcelona. Ivyiyandikwa rya Daniel Olmo murabona bigiye gukora ku mugabo yitwa Joan Laporta nka president wa equipe yitwa FC Barcelona. Amaze gutwizeza byinshi, Mercato yatwijeje ko equipe imeze neza y'ibigure witwa Nico Williams, ariko biza kwanka uno munsi nanye twijeje ko equipe igomba gusura kuri Ligue ya 1-1 kugira ngo bikugaruka ku buryo bwiza mu buryo bwa fair play finance. Ariko murabona iyi affaire Olmo ishobora kuba ikintu gikomeye cyane nk'ibombe iri buturikire muri equipe yitwa FC Barcelona, ikaba yonatuma umugabo yitwa Joan Laporta asezererwa mu burongozi bwa equipe yitwa FC Barcelona. Buriya ibi bintu biratanguye kuza mu kintu gikomeye cyane novuga ngo kiri nka politique cyangwa se kirimwo nko gushaka gutangura kukivyaza umusaruro kubajanye kubasanzwe batavuga rumwe no yitwa Joan Laporta. Batari bake twese turatahura equipe Joan Laporta yinjiye muri yariyo, turatahura ko Joan Laporta ari muri equipe FC Barcelona kugeza muri no mwanya yasanze novuga ngo ifise ibibazo kuva bisanzemo kuva kuri Jose Maria Bartomeu. Birumvikana yuko Joan Laporta yiyamamaje agomba garuke gusubira kuba president wa FC Barcelona ya kabiri mu mateka yiwe. Birumvikana ko abo bahiganwa yagomba kuzana fact zituma bo mutora gusumba uwo wundi nundi akazana igiwe. Birumvikana ko umwe wese apresent imigambi. Iyo tugomba dutora abantu bazoturongora muri babiri canke batatu turabumviriza, turafata umwanya wo kumviriza imigambi yabo, tukavuga ngo bivanye n'ibihe turimo nakayo tubera umurongozi bivanye n'imigambi afise, turabona ko vyogenda neza. Laporta atsinda uno mugabo azwiza rya Fonte, amaze gutsinda Fonte arongora equipe mugabo birumvikana ko Fonte yagumye kure equipe. No munsi harika ikomeye cyane y'umugabo azwiza rya Daniel Olmo iragishinga isi y'umupira w'amaguru ndetse abakunzi ba equipe ya Barcelona cyane. Mwibuke ngo umukinnyi yaguzwe miliyoni 55 kugeza nuno munsi zitaraheza gutangwa, ariko kandi mwibuke ngo umukinnyi yasivye inkino za mbere muri La Liga bivaye no katari bwandikwe, aza kuba yandikwa nyuma y'ivunika rya Andreas Christensen. Uno munsi inscription yiwe yamaze kubirangira ko Christensen yaragarutse kandi tugiye gutangura igice cya kabiri cya season. Birumvikana yuko kugeza ubu Barcelona rikira ko ibishoboka byose kugira ngo igaruke kuri Ligue ya 1-1 bikunde bandikishe Olmo. Ubwo rero ko bisubiye kwanka birashoboka ko umwaka uhera tudasubiye kubona Daniel Olmo. Jose Fonte yaciye nako no musaza yitwa Fonte yahiganywe na Joan Laporta yaciye avyura umutwe aravuga ati bigenda gute equipe nka Barcelona ibe yogura umukinyi idashobora kwandikisha bamuguze miliyoni 55. Avuga ati numwanya wo kuvyaza umusaruro novuga ngo kino kintu kugira ngo kumbure bikunde ashika ahantu bitakunda ko ashika biciye mu nzira y'amatora. Uno munsi rero rumwe mu ruhande rw'abafana baje ko banandika itangazo kumbure Juma dufasha rituzanire mbere uko duhava tuyaga kaya Olmo higeze. Mugabo banze mwumve ngo hari abandi bantu ku ruhande bagomba kuvyaza umusaruro ibijanye n'uburyo Daniel Olmo atari karandikwa, bakabifata nk'uko ari kimwe mu bintu byotuma bumva bose zera umugabo yitwa Joan Laporta muri equipe ya FC Barcelona. Ikintu kice kingarukamwo nk'ikibazo jewe ubwanje nibaza nkabazanya n'umutima we wanje. Mbega uno muziko umugabo yitwa Joan Laporta yaje muri Barcelona igwaye imeze nabi merewe nabi. Eske uyu munsi agenda akora mu matungo yiwe ngo azana amafaranga bagomba inscription ya Daniel Olmo ikunde? Equipe nigwiwe canka yibereye umurongozi nkuko ari equipe y'abene gihugu. Erega uno munsi nimba bafata risk yo kuvuga ngo Daniel Olmo ntiyaba yaregistre reka twirukane Joan Laporta, ibi birimo politiki ikomeye cyane. Kuko wibuke ngo uyu mu Victor Fonte nkuko Mike yakivuze yarari mu bariko barahiganirwa kwitoza
kugira ngo baba perezida wa FC Barcelona yariganwa n'uyu mugabo witwa Yohana Laporta. kumbure Juma nadufasha tuzanye na foto ya Victor Fonte nawe nyene hama turasa kuba tuza kucorera abafana bavuze na cyane cyane novuga ngo bariko bagumugwa na Fonte avuga ati uyu mugabo yitwa Laporta nakwiye gutwara Barcelona nimba Voilà. ananiwe kujeraka ya Daniel Olmo. Fonte nimba yari mu bariko barahiganirwa kwitoza kwa Barcelona. Turabizi ngo iyo uvise ikintu uriko urahiganirwa n'umuntu hategerezwa gukora amanyanga yari yo yose canke ibishoboka vyose kugira ngo bikunde umutsinde. Laporta novuga ngo hawa amabanga yo kurongora FC Barcelona. Fonte aratsinzwe. Fonte ategerezwa kuronderera abantu biyo bari proche mu bakunzi ba FC Barcelona. Fonte n'umukeba Akagerageza kubasigurira kubumvisha ingene Daniel Olmo yandikwa giwe harimo ububisha bw'umugabo yitwa Yohana Laporta. Orke equipe ubwayo muri rusangi ntiri capable gutunga kuronka uburyo bwo kwandikisha umugabo witwa Daniel Olmo. Ibi rero je ndabibona nko kuvuga ngo nagatego canke ni no vyita gute mu kirundi cumvikana no guprofita desordre no guprofita kajagari kari muri equipe ya Barcelona. yeah Umugabo witwa Yohana Laporta agomba kubigendera. uno munsi surujya neza Landry nakajagari Laporta tazanye Nico ndiko ndavuga kuko Laporta yagasanzeho equipe imaze gusukwa mu manga niko navyita n'umugabo witwa Bartolomeu. Laporta agomba tunga muri yaridi abantu baje kuri YouTube channel uyu niwe Victor Fonte bayiganye no witwa Laporta ni nawe kano kanya asa nk'urongo yicuna kwita imigumuko. Umugabo namwisura asa no mubenshi yaba mu mafana ba FC Barcelona nabo bashigikiye ko Laporta yogenda nyuma yo kunanirwa kujera inoka ya Daniel Olmo. Ikibazo Yohana Laporta agomba tunga muri yaridi wiwe kuri konti we. Nta namwe byanditse yuko Barcelona ni yagira ikibazo zogenda gakura amahera y'umuryango ngo aje gusterera Barcelona. Barcelona ni equipe y'abene gihugu. Barcelona ni equipe y'abasocios badashoboye gutunga amafaranga yo kuvuga ngo twaregistre umukinyi. Laporta no musi yo kwirukanwa bien sûr. Mugabo kwirukanwa kwa Laporta azoba inzira karengane. Est-ce que musi Laporta bamwirukana bakayiha Fonte? Fonte ubwo bushobozi Fonte we ni arafise yo moye kuzoza kukura equipe yatawe mu manga na Bartomeu. Reka kumbure dusabe Juma nyuma yuko yatweretse Fonte tugarukanire ririya tangazo rero tugerageze kurisoma ariko dukoresheje ururimi rw'igifaransa uko bashoboye kuba bari traduisant. Abafana baje kuba bandika ati nous demandons la démission du président et du conseil d'administration. Turasavye ugutanga imiyobo k'umuyobozi wa equipe FC Barcelona ndetse n'inama vatiganije kuyobora inama FC Barcelona. Tandis que nous appelons les supporters à Barcelone à se mobiliser. Ati turahamagarira abafana ba equipe ya Barcelona kugumuka reka ndabivugira uko canke kwigaragambya. Some on clam abashaka kuvuga ati turi aba blogana canke se turi abakile nko akunda kwita. Nous voulons exprimer notre totale indignation et honte causée par la gestion du président Yohana Laporta et du conseil d'administration concernant les inscriptions de Dani Olmo et Paul Victor. Ati tugomba kwerekana akababaro kacu ndetse n'isoni turiko turakozwa n'uburyo umugabo w'izina rya Yohana Laporta n'inama nyobozi yiwe bivanye nuko bariko barananirwa kwandikisha umusore witwa Daniel Olmo ndetse n'uwitwa Paul Victor et nous exigeons leur démission. Kandi turasaba ko botanga imihoho. Ce que nous avons vécu au cours des dernières heures de 2024 montre que le cercle vicieux dans lequel l'équipe dirigeante du club est entrée a complètement explosé. Ibyo twabonye mu masaha ya nyuma y'umwaka wa 2024 byerekana ko ari ikintu kitari ciza kuri equipe yacu. Plutôt qu'on l'imagine, une gestion amateur et erratique commence à affecter le club et les performances sportives de l'équipe. Avuga ati uburyo equipe iri kiratwagwa mu buryo bwa gifana ndetse mu buryo budashemeye byashoboye kuba bikora cyane kuri equipe ya Barcelona ndetse no ku musaruro kuri tapi vert. Abo ni bamwe mu bafana bariko barashigikira icyumviro ca Victor Fonte nyuma yo gufatwa n'ishavu ry'uko Barcelona idashobora kugura umukinnyi nka Daniel Olmo ku 55 bakananirwa kumwandika. Ngwina mwandikisha. Iyi ni bombe kabisa. Rero indani ni kibazo. Niho hano duca tuva twigarukira kuri kayo umugabo azwizina rya Daniel Olmo. Turabe n'ubundi ivyo Yohana Laporta yasubiye kwizeza cyangwa ivyo Barcelona kugeza ubu yasubiye kwizeza abantu muri rusange na cancane muje no kugarukana equipe kuregira NC1 kuko bikanga sezikarangira tudasubiye kubona mu kibuga Daniel Olmo. Aba bagabo uyu mugabo witwa Victor Fonte n'aba bagabo
babakire cyangwa se abafana banditse rino tangazo baraza kuba batsinze kuko Laporta bazoba bamuhejeje. D'abord Kiringo afise gushikagera mu gabitwa Laporta ikiringo afise cyo kugeza kugeza 2026 ariko nubundi equipe iriko biragenda nabi barashobora kugukura kuko barovandika ikintu kiboneka ni fact ko isi equipe y'umuntu equipe yabeneyo. Ikibazo ngira ni kimwe ni nkuka karore dufate murashobora gutora umuderege mu ishuri yego turazi uko dire umuderege ni tutinane n'umwaka wose ane scolaire ariko iyo atari kwigenza neza murashobora kumuhindura nuko ariko iyo atigenjeje neza abanyeshuri murashobora kuvuga ati twe tubona atari sawa canke akaza n'umwigisha mwateye baserukira n'umwigisha akavuga ati hatuye niyo derege wanyu uyu niyo derege wanyu je décide ko mumukura bivanye n'ibi na biriya rero buriya no kwa Barcelona kiringo kiriho mugabe igihe cyose abafana cyangwa se igihe cyose muri equipe ya Barcelona babihurije koko Laporta vy'ukuri ibi bintu vyamunaniye inama zirakorana kandi kumusezerera tout est possible. Iki kintu jewe ukivuze neza equipe ya Barcelona se equipe y'umuntu ni equipe ya bene gihugu bagiye hamwe kuvuga ngo nimba Yohana Laporta yarazanye Daniel Olmo uno musituri hano muri kano kazi wowe urashobora kuvuga ati nubwo boss hari ivyo atari kwarama ndafise muri jewe umutima wo kumva ngo sport zone igomba kuba ikiganiro ca mbere vyanka bikunda malgré atari ko harazamwe ubwo buryo bwa boss ni iki wowe ukavuga ati je ngomba kwisacrifier kwa kiranswa ikiganiro kigume kimeze neza les sacrifices ziwawe zizoza mugabo ubwo zizoza zose hatorayemwo ukuboko kwa boss kugira ngo agusutene utegerezwa kuca utemba nibi Laporta yagize amarangamutima donc sa marangamutima yagize umutima ukunda Barcelona aravuga ati nimba Barcelona equipe nkuru tugomba gutunga abakinyi bakuru mu kubatunga si jewe Laporta sindi president wa equipe kubera ko ari yiwanje naratowe nagizwe umurongozi n'abandi rero kuzana abakinyi bakuru ndabazana ariko ndabafashwemwo ariko kandi aho nyene nabafashe kurongora nta muntu numwe yitojeje gutwara equipe FC Barcelona cyangwa se ko umurongozi atazika iri muri equipe bwa mbere. Yeah, of course. Kuko namusi wibuke ngo kwa kuno mugazi wa Florentino Perez kwa Real Madrid hamaze kwa amatora defo yisanga ari umukandida wenyene kubera yuko urazi ngo nkajariye ku umukandida ninatsinda Perez hari byo Perez yabahaye hari n'ivyo equipe isabwa kugira ngo ibandanye baho nivyo uvuga ngo nta mu president numwe yinje atazi situation umaze kwinjira rozi situation ugomba kwiga kuvyo ukora vyose kuko bigutaye mu kaga bibazwa wewe none gahaza nimba dufata karo nanje uno musi kino hanini fact ndiko ndaza ko yabano bagabo bari kumwe na Victor Font nimba wewe Laporta uri muri equipe yarikira rondera Nico Williams mukamubura bikarangira ronso witwa Daniel Olmo Olmo akagutega umutaka akubwira ati nitwagera mu kwa mbere jewe ubikanga kunyandikisha nzoca mba Jalib uvuga ngo wewe arisekirije kwera yuko ila des informations umwana wo mwijyanzu araza ubujijyanzu babayeho nubwo navuga ngo yaramaze igihe kirekire avuyeyo ubwo butego bwose yabushizemo kubera ko situation ya equipe bose bagize gute barahitahura we na uri president kumukinyi yikingi akavuga Jenzo ba Jean Libre kugira ngo peut-être bikunda nawe nimbunzanye ushire mu izo nguvu zo kurondera uburyo nzobaho wowe nawe ukemera ati dusinya amasezerano nta kibazo je wenda kuguze kandi uzi ko muguze 55 million kandi urazi ngo mu kigega hari byinshi bigiye bitandukanye bitaratungana shobora kuzogogwa mu jana gestion no mukinyi igihe cyose rero bisetse canke viance bigomba kugaruka kuri wewe president wa equipe ikibazo ncangira ni kimwe president wa equipe nivyo yinje muri equipe azino vuga ngo slago ziri muri equipe ya Barcelona kamenya ngo amahera ntaye hari ubukene biragoye ko twanregistra abakinyi mugabo il y a le moyen yuko dushobora kuronka umu partenaire atanga amafaranga tukagaruka muri regle ya 1 tukavana vuga ngo mu cyitwa fair play financier izira ikudufata kubera twakoreje amafaranga asumba twinjije ugacuzana Daniel Olmo est-ce que uyu munsi niba bafitaniye amasezerano na Nike y'imiliyoni 150 kuba taraba officiere est-ce que ikosa ni Laporta canke n'abarongozi nabo bafashanije kurongora Barcelona ariko baramunaniza ariko ni wari imbere kuko wibuke na raporo yo kugurisha ibanza bya Spotify nikiba cyose mu biko ko bari bakibazwa wibuke n'ibibanza byo kugurisha nako aya masezerano yo kugurisha ibanza bya Spotify akubwira ngo hasigaye signature yandi tugendere ku karorero uno munsi dufatira kararo nko kuri association ibifise president ibifise fondateur suko fondateur yigira akaba afise adjoint akaba afise n'abari muri staff
nuvuga ngo muri staff barashobora kumubera mubi we wakaba ari ntungane ariko association itemve ya ntungane yananizwa n'ababafashanje kurongora twebwe abene gihugu turi muri association dutangura kubona mubi ko ari inde dutangura no mubi ko ari chef wa association la Porta no musi nta kintu kimwe afise yokora erga Andri niyo ni faiblesse mu gihe udashobora kumetiza umukorana ariko kandi attention hariho ubundi la Porta biragoye ko azokorera Barcelona nubwo yasohoka manda y'ibiheze bazomushimira kubera iki yinjiye muri equipe igoye yiteze guhangana n'ibyo bibazo mugabo mwibuka ikibazo yagize buriya natakaje umuntu akomeye cyane Matteo Alemani yasohotse nka directeur sportif muribuka ko kuri Matteo Alemani buriya n'umwe mu bagabo bakomeye cyane muri mupira wo muri Espagne mu bijye no kujera equipe ziri mu bihe nk'ibi na cyane mu kuzana abakinyi muribuka ko abakinyi baje arabaja libre benshi bashoboka baje kuri Matteo Alemani kandi equipe yari iviza abakinyi ubona ko bagenda barayifasha byinshi bishoboka equipe yaronse Gundogan umwanya yamaze muri projet ya Barcelona nivyo ntiko ku president muri projet long terme n'undi atakintu gihari mugabo nimba equipe yari yatakaje dufata karero equipe irabuze Sergio Busquets oya equipe dufata karero duhere kuri Jose Maria Bartomeu na Eric Capital sivyo equipe barayitembagaje haraje umugabo yitwa Laporta araje asanga ikintu ca mbere equipe igomba kubanza gukora ni giki nukwisanasana ikabaho mu bwo buke bw'amafaranga ifise gukonvenka abakinyi baba Jean Libre buriya nta kintu na kimwe usibye izina Barcelona bari bafise cari gutuma umukinyi wari wese yova muri equipe yeje amasezerano ngaje kwa Barcelona ayo mafaranga nivyo uraza kuyaronka mugabo nta silence deje yari yuko equipe igomba kuko ivyo ba Jean Libre baza kurondera mwino mimi ni izina na mafaranga na trophée individuelle kumbure bataronke mugabo gaza turangize kuri kano gutakaza rero Alemani yafashije mu ivyo byose kuko equipe je nemezako mu bije no kuzana abakinyi equipe yarungutse kuri Matteo Alemani hari abakinyi benshi baje aba Jean Libre kuno musi bagurishijwe hari abakinyi baje aba Jean Libre no musi bagize gute bagize ico bafasha mu bijanye no gufata by'imfata kibanza Barcelona yarungutse mu bibuka ko yigeze kuja no mu gisagara ca Mallorca agiye kuvugana na Matteo Alemani kugira ngo agaruke yaramutakaje n'umugabo akomeye cyane muri ino administration yiwe Barcelona hari igihe yungutse kubera kuzana aba Jean Libre kubera atari capable kugura abakinyi mugabo wibuka ikintu kimwe a Jean Libre nka Eric Gundogan a Jean Libre nka dufata karoro nka Pierre-Emerick Aubameyang nubwo yaraje ari ntizanye a Jean Libre agomba be uyu munya Hollande umwataka wabo Luc de Jong acitwa Jean Libre ari wowe wagiye kumukonvenka kugira aze gusenyera equipe yiwawe ategereza guca umushahara we ntugomba kuba estimé n'uwa Pedri umushahara we ntugomba kuba estimé n'uwa abana basanzweho nka Ronaldo Rojo baraje aje novuga gatagifise ingufu zo gufasha equipe mu myaka 5 mugabe iconzi coco akwexija kumuha amafaranga fadika aho hano n'ahantu Barcelona yatangwa agenda ihombera Landry mugabo ubanza ufata akantu kamwe saison 2022-2023 Barcelona batwara La Liga naba bakinyi bafashije equipe ya Barcelona gutwara La Liga kandi biri mu bintu vyitwa ko byari bitangwa gutwara kuko byari bigoye ko Barcelona biyumvira kubaka mugiye n'ivyimfata kibanza deja byose byari byaraheze mugabo nimba equipe yari igeze ku rwego kugaruka gutwara La Liga Barcelona ivyabo vyapfuye neza na neza umunsi Sergio Busquets na Jordi Alba basezerera umunsi umwe kabana ngo ivyo kwa Barcelona vyanka bikunda aho niho ngomba kuzobafata ingufu ariko aho niho ngaruka nimba uriko kiragiye abakinyi yarafise abastar witwa Joan Laporta bakuru ruvyuka Pique Rafa Sera bivuze ati harageze ahantu twisanga tugomba dusa nkaho tutohembwa muri equipe none Messi nigiki camukuye muri Barcelona erega izo zose zari projet za rimwe na rimwe nuvuga ngo ibi bijanye no kugabanya imishahara gukonveka aba Jean Libre n'ibindi nuvuga ngo kugarukana Barcelona kwitwa niburi buri equipe yotwara La Liga ako nakazi gakomeye cyane kakozwe na Joan Laporta ifashijwemo na Matteo Alemani fata rero equipe yageze rwego rwo gusubira gutwara La Liga niho hano batangwe kwiyo objectif baravuga ati Barcelona kugira ngo izobe nziza ku mugabane wa Burayi tugomba gutangura kwipimira muri La Liga ko Barcelona nziza muri La Liga turi objectif zo muri UEFA Champions League Matteo Alemani yasohotse equipe igeze ku rwego ducumuza umwanya umwete kwa Barcelona Laporta atabinzira karengane ibibazo vyamyeho ahubwo uno munsi bije gukomera kubera iki babakinyi bari capable kugwana n'ivyo bibazo nabi naho nyene barahavuye kuko bibuke Lionel Messi asohoka bari muri yaka yo kuvuga ngo abakinyi bagabanya imishahara kandi presque abakinyi bose baciye muri La Masia ba Pique na cancana bakomaka kirege bahembwa amafaranga menshi barayagabanije Lionel Messi aragabanije umushahara we ku bice 50 Barcelona yarabi bice 50 bisigaye vya Lionel Messi n'umuri akavuga ati uracakwiye gusura kugabanya umugabo arabwiye ati no tuvyara nabo kugira ngo turangize kuri no ngingo rero Azadi abafana nivyo bashikiwe twa Victor Fonte wamaze kwandika bivuze ngo umuriro wamaze kwaka buriya umuriro wamaze kwaka ariko rero hari ivyo president na muno munsi Laporta yatwijeje hano mu bijanye nuko equipe igomba guruka kuri regle 1 ku munsi wejo bikaba vyakunda ku munsi wejo mbere yuko umunsi urangira kuri ya misi gana kuri 3 urukazi abafana ba Barcelona La Liga yagize La Liga yahaye equipe ya Barcelona
kuri ya minsi igera kuri 3 bivuze ngo ni ku munsi w'ejo kuko ni yari le premier le 2 le 3 le 3 ni ku munsi w'ejo gushika saa 5:59 la Porta yatwijeje yuko ekipe yitwa Barcelona izo bagarutse kuri regle 1-1 bikunde bandikishije bivuze ngo uno munsi rero kubwa Juan Laporta twese kubwiwe mu Venez kubwa Juan Laporta twese twagarukanye icyizere kuko binavugwa gushika muri kano kanya yuko makuru soke Barcelona iracahagaze kukumva ngo Daniel Olmo na Pau Victor bazokwandika baratiteze Liga abantu bagifise ico cizere cuko Barcelona izogaruka kuri regle ya 1-1 ku munsi w'ejo. Ndabaza ikibazo kimwe, iyi promesse urazi gihamaze ayitanga kuva mu kwezi k'umunani dutangura kumenya ngo hari amasezerano ari hagati yabona Nike akabwira ati ku munsi w'ejo urazi promesse yabaye yo gusinyisha Nico Williams, urazi promesse zigiye zitandukanye yatanze n'ubundi bakomeze barindirira nuno munsi Barcelona promesse itanga n'ubundi ni vya bibanza vya VIP. Voilà, erega nta yindi promesse yari bwana shaka uno mwanya mwibuke ngo twaravuze hari amasezerano agera kuri 2 yari yagiraniye n'abano barabo imyaka 200 bamukubitse miliyoni 200 ariko aza kuba basaba ati mume miliyoni 100 mure mu nzira kino kibazo d'urgence kumbure miliyoni 100 ntizakwiye uno munsi nkuko bivugwa n'ikinyamakuru RAS1 cyangwa RAC1 hari mu gihugu cya Espagne bavuga ngo la stratégie du Barça est que la fédération espagnole accepte que le cas Olmo soit un cas de force majeure. Le club assure que demain il entrera dans la règle de fair play ainsi grâce à la vente des places VIP et obtiendra le OK de la Liga. Kuvuga ngo ibijanye na kaya Daniel Olmo ekipe yiteze kuronka OK cyangwa se kuronka favor ivuye muri la Liga ariko nubundi bashimikiye kubijanye n'uburyo bazogurisha ibibanza vya VIP. Tugendere kuri kino kintu wewe izi dosiye zose ziri muri la Liga barazidepoje dufata umwana wiwe wariga zanswe Liga bazagiye zaranse n'ubundi bwa mbere Barcelona yari depoje amadokima yose y'uburyo bazonoza bino bibanza vya VIP muri Spotify Camp Nou ariko n'ubundi la Liga n'ivyo yari yanse ariko la Liga wibuka ibongera iminsi 3 yabwiye ngo reka tuwongera iminsi 3 kugira ngo dusuzume neza zino dosiye cyangwa se dusuzume amasezerano ariko bijanye n'uburyo mwagurije bino bibanza vya VIP kugeza gerekerezo rya 3 mu gihe duce muri bono buryo Barcelona y'ubwayo mwibuke ku munsi wa mbere hari ku munsi wa kabiri gerekerezo rya 32 mu ijoro bo muribuka ko hagezwe bakavuga ati twe iyo minsi 3 nayo dushaka kuko tubona ko ibikuye byose twabizanye mukabugeza uno munsi babaye ngombwa kuvyemera rero peut-être de ma part nanje nabivuze navuga ati ni ibintu bibiri ni surprise y'uburyo abantu basore bagomba kwandikwa iyo surprise ni kwa kundi navuze muri Espagne byanga bikunda ni bamomba Madrid ni bamomba Barcelona ingorane zo ziracha iyi Barcelona nubwo rimwe namwe bevuga ko Javier Tebas atwara la Liga ari umufana wa Real Madrid cyangwa atasigikiye Barcelona araza akamaro ka Barcelona muri la Liga. Barcelona barongozi bayo nibicara ahantu bategure projet bareke kugomba kujana nibihe ivyo bihe batabirimwo kuko no munsi wewe umwana wawe nimba yiga kwishuri kugira ngo urihe Minerva kabanza gushora gatungwa hama ugatungwa bamwirukana wagashora ugasaba ibi bakakubwira ati ugasanga umunsi ku isoko ntiryaremye cyangwa rigombe ribe ryaremye bakubwira ati tuguhe 50 ukavuga ngo yampe 20 n'ivyo umwana ashaka kwishuri mbanza nje kuri oya je cyo mona coco rapporteur bicare bategure projet à long terme bayishemo mahera turarengana demain commence aujourd'hui nicambere ko kandi ikindi kintu rapporteur avena barabigwamo uya Porta kandi rega aba bagabo na Jeremy ko bafise fact arabigomba nta fact bafise barayifise kuko wowe equipe uri utwara peu importe ivyo wahasanze vyakunanije n'ibindi nimbuguza umukinya wa 55 million ukananirwa kumwarogistra akahaguma kwera ko ari umwana akunda equipe iyo ni esheke kuri wowe aho nta fact bafise rega ni naho hambere tomori nimbera muguza kwagura umukinya mwiza rega banashaka umuriro watse kuva kera niyo tuzo gusanga re Daniel Olmo nawe ari gishirira gacavuga ati okay ahubwo rero uko bigenze marurira nyumve gato marurira iminota miliyoni 23 muzobe gushomera ku 2030 nca sokera cyane kwa equipe equipe kubiguye mu kandi kaga nkako kuri Jose Maria Bartomeu kubiguye mu kandi kaga mugabo Porta nimba yaragize initiative yo kurondera umukinyi mukuru abo bafashanije kurongora equipe yose muri rusange ntibagire initiative yo kumenya ngo twiga amayeringe nazo banrogistre Porta bagomba mwirukana no munsi bagomba mwirukana no munsi uno munsi yo Christensen atavunika iyo Christensen atavunika Daniel Olmo geze no munsi première partie ya saison ikaba yaheze adakinye wowe ari gusigurira abantu turetse nico kumukinyo ari gucuma ayo mafaranga kwera ko atakinye reka duhane tunashingiye no kuri Corandire wanashaka vuze cha president wa equipe
ubu nyene azana bokanagara bakamubwira umuyobozi wa radio PJ Classic FM bakamubwira ngo tugwaha inshingano zo gutunganya buri kintu cyose muri PJ Classic FM mbere yuko bazobaza chef de programme mbere yuko bazobaza jama muri technique mbere yuko jewe kajugujugu umenyesha makuru kuri micro nsanzwe shikirwa n'ibibazo ivyo bibazo byose bizobanza gikorera umugabo witwaza ni impamvu yo vyanse mugabo azana arashobora gushikirwa n'ivyo bibazo ari mwebwe batoyi babimuteje ivyo rero mugihe mutari kuracumvika twebwe mu gihe hazare twamunaniye kutumetriza sikose g'abarongozi sirikose g'abafana ba PJ Classic FM nikosa ryazare vyamunaniye kumetriza twebwe atwara reka dufate Perez tumukure kwa Real tumutware kwa Barcelona c'est mu président w'equipe yo metriza exactement plus jamais au grand jamais ushingira kuki plus jamais au grand jamais mu Real Madrid ashobora no kumetriza Landry reka ndakwereka kanu rapport yakoreye rapport yakoreye kina tukino riske rien aba kuri pressure yuko jewe do mapar hari ibintu Barcelona yategezwa kubanza gukemura kuri wano rapport mbere yuko yumvira kuri kitu kino riske rien of course yagendeye ko jewe ndayemera rapport no mu president w'ijunja n'ijambo yarananijwe turiko turaza kuri yika unanizwa kabo k'inkanduri president ufise kwirukana buri muntu wese agukoreye nabi muri equipe jewe kandi ndiko nagarukako nimba rapport yumva yarinje muri equipe vize bibazo akisanga ivyo bibazo abanza kubikemura bien sûr nica yarajejwe mugabo mbere ko akemura ivyo bibazo yarafashe riske zishobora gutuma ivyo bibazo vyiyagrava niyo wantu je ndiko nagaruka uno munsi y'umugabo yitwa Daniel Olmo dufata karoka ya mbere yo Christian atavunika aba inscribe mfata kibanza ico ni cambe erega no barandiko kabiri rega ubwo zimvururu imana yaziturinze mu ntango za champion kuje kuzibona ubunyene ikintu kigira kabiri uno munsi Daniel Olmo yatsaba umwana wa equipe aje hamwe na agent bavuga ati jewe indoto zanye nubwo no mara mazi 6 nakina ndo mukinyi wa Barcelona nubundi umuri buri ku mutwe umuri watse kuko equipe ubunyani bitakaje yagera kuri miliyoni hafi 50 kuri Dani Olmo kandi agaca genda ukabuhomvye ayo wamuguze ukabuhomvye ayo mutekereye ukabuhomvye kubaka projet equipe ya wa mukinyi wari ukeneye uno munsi erega nukunyene kuri Jose Maria Bartomeu byatanguye reka tubivuge tunakomereze kubitwa iyi ni dossier ngira ngo ariko nibaza ko ni dossier ikomeye cyane abantu bajyamira amajanja iraza ko ari dossier ikomeye ku munsi w'ejo bikareka De Jong ntiyinjiye kuri Bartomeu nabonye do kuri Gano Rusamide kuri Daniel Olmo gusa amatugata De Jong ntiyinjiye kuri Bartomeu Jose Maria Bartomeu inde Frankie De Jong inje 2020 2020 nyuma ya saison 2019 ariko na yaje erega muri Barcelona mu president kwa imyaka 5 bivuze ngo uyu Laporte nje muri 2021 araheza muri 2026 nuko bimeze rero kuri Daniel Olmo ndetse na presidente yitwa Yohan Laporta no kurinda tukaraba iki kibazo araza kuba citwaramo gute ibaza ko tuba birarangira aronse victoire ahubwo ibaza tuko turivugira no kuri Daniel Olmo tuvuga Paul Victor nene nabonye zo mupira ariko ari abafana Paul Victor no musirega kwa Barcelona asiguye gito cyane para Daniel Victor nanje nabonye atwara victoire arabafana bari serie banditse itangazo bashaka ko kashe barasinya bamanikari ati twebwe abantu bajana n'ibihuha nuko rero mbere ko twinjira kuri Daniel kuri Frankie de Jong aramajambo no munsi yatangaje namwe kiganiro kurenge namenyesha makuru turi kumwe na Dream House mu matelefone meza cyane bwo kubwinshi bugiye butandukanye ndetse n'ama accessoires nk'ama pochette ama blendage ama smartwatch ama écouteurs sans fil cyangwa avec fil barafite amawale speaker ama airpod meza ama casquette n'ama camera de surveillance basange muri rompero ya kera ya FCF imbere ya Régie des Bureaux Commerciales ndetse no ku agence yabo nka Connect Siege Connect Avenue de la Mitielle Limited Big Shop ndetse no kuri Onatel